rero muhumure ejo muratahuka murasubira iwanyu kuko imbaraga zirahari. Turi kumvikana? Imbaraga zirahari. Ntabwo Gisegeti akunda abaturage, ariko Perezida Muzimuganda kazana amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, bakunzi ba BF4 News mu nkundire. Ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi w'ingenekerezo rya 22 ukwezi n'ukwa gatanu uno mwaka. Turimo ndibaza mwakurikiranye kuri video nabashiriyemo aba ni bamwe mu bene igihugu b'abanyamurenge bahungisha mwe bo bariko barangarana n'izinyisha amazigo cy'u Rwanda inyuma yuko bariko barakugwa mu bice bigiye bitandukanye muri kino kiganiro, kandi twabateguriye ibijanye n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo. Uno munsi sishaka utabaha makuru ahubwo ndashaka ndabahe true story y'ivyabaye ngaha ku mirongo y'urugamba ko vyabaye ku munsi w'ejo. Twarababwiye ibijanye n'abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bapfiriye ngaha neza na neza muri Kinigi. Turabibabwira neza na neza uko vyari vyifashe nuko vyagenze muri rusange. Twongera turababwira yuko inyeshamba z'u Rwanda mu masaha y'ijoro zariko ziregeraniriza abasikare batari bake ba RDF ngaha muri Rubaya kugira ngo bikunde bacunge kino kirombwe basanzwe bimbamwo inzahabu. Ibi twarabibabwiye ndibaza abantu mwese mudukurikirana iyi nkuru ndazi yuko muyizi. Mu nkundi rende biterere true story y'ivyabaye ku munsi w'ejo biri mu kino kiganiro. Ndababwira ukungene RDF M23 birutse kabisa bakayabayangira ingata ndetse bikarangira base no gusubira inyuma mu gihe bari barose n'ubufasha. Aya makuru yose yizewe turayafise ku meza yacu, tugiye kuyaba yagira muri kino kiganiro. Amakuru ni menshi kabisa, aho mbere hari uwavuze yuko ngo biruka gusumba isasu ku munsi w'ejo. Biboneka neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko zirananirwa, ziko ziranatsindwa mu buryo bugaragara. Iyo ndiko ndavuga mu buryo bugaragara nuko nyene baba batsinzwe, kandi muba namwe muriko murabibona. Rero muri rusange mu nkundire imbere ko tunjira mu kiganiro twinjira amalike menshi, twinjirane amakomantere menshi. Abakunzi ba Kodi Empire, abakunzi ba Kodi the Black, BF4 News, ndazi neza yuko mudukunda cyane muri ahagiye hatandukanye, abumva n'Ikirundi bari muri Afrika yose, abari hanze y'igihugu, Burayi, Amerika, Aziya, eka muri henshi Korea y'Epfo. Turamutse abariyo tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse, bitegwa n'amasaha mwa muriko muradukurikira. Yes, nkuko bisanzwe mu nkundiye twinjirane true story y'ivyabaye ku munsi w'ejo mu Rwanda yari kiraba. Hama ndaza kubashiriramwo aka audio gato ikumwe ari ku mirongo y'urugamba, ndetse atubwire neza ngene inyeshamba z'u Rwanda zariko zirakubitwa, ziriko ziratitira ku munsi w'ejo. Kino bavuga nuko byamaze kugaragara cyane, byamaze kuboneka neza yuko muri M23 RDF harimo abagambanyi b'abasirikare b'u Rwanda bariko barasohora amakuru y'imirongo y'urugamba ku bwishi, ndetse byatumye abari muri coalition M23 cyane abashefu bibacanga barabura ivyo ari byo. Abatari bake rero bariko bararonka amakuru kandi ku bwishi y'ibiko birabera ku mirongo y'urugamba. Ibi byose turaje tubabwire ukungene biba biriko biragenda muri rusange, ariko mu bumenye neza yuko aba M23 ari bo nyene bariko baratwihera amakuru 5 kwa 5. Wazarendo turayibaza ati bimeze gute, nabo tukumva amakuru yamaze nabo bamaze kuyashira hanze muri make bayemanze. Amakuru yizewe aturuka ku mirongo y'urugamba nuko mu migwano yabereye ku munsi w'ejo hariya muri Kinigi, ari migwano yari dasanzwe na buke aho M23 birutse bavuye Kinigi mu buryo budasanzwe, birutse nk'abatlete nkuko amakuru yacu abandanya abisoma. Reka rero ndabibasomere neza kugira ngo mushobore kuba matawe. Nizere ko mwinjiranye amalike menshi, mwinjire ko mwinjiranye amakomantere, nizere yuko amasubscribe yoyo abari meshane dukwize abantu ibihumbi 10. Iyi ni true story ngiye kubabwira. M23 RDF barirutse ku munsi w'ejo bavuye aho bitwa muri Kinigi. Bavuye ha muri Kinigi baremerewe n'amabombe menshi n'amasasu menshi ya Wazarendo na FARDC. Byaboneka neza yuko baje batazambaye, byaboneka neza yuko n'igihumeka n'ikidahumeka byose bategerezwa kubirasa. Vyagiye kurangira M23 RDF ngaha muri Kinigi birutse cyane kubera ko umutigito wari udasanzwe w'ibikoho binini ndetse n'ivyoroheje ngaha muri Kinigi.
muri make nebeje kubabwira yuko M23 iri kiriruka iva ngaha muri Kinigi bahuye na Hanforo ije kubatabara. M23 kiriruka yahuye na Hanforo ije kubatabara, bababwira ati dusubirane inyuma, abari ko bariruka baranka gusubirayo, baca babwira ati ko isasu rihari rimeze nabi kandi abapfuye n'abakomeretse ari benshi cyane batoshobora kuhabakura. Ariyo mpamvu aba bari bavuye kuri fro bumvise umwokero w'urusasu rwa Wazalendo na FARDC barase gusubira kuri fro, baravuga ati nubwo muje nka Hanforo nabwo turiko turasubira kuri fro. Mes chers amis, ntabwo ntaco mwokora kugira ngo dushobore gusubira kuri fro. Abari baje muri Hanforo baciye batelefona mu ba general bari ku mirongo, bari ko barakomanda imirongo y'urugamba, bababwira ko abo bari bagiye gutabara basiko basubirana inyuma, ahubwo bariko bariruka. Ndetse bivugwa neza yuko bamwe mu barongoye M23 mu vya operation bacavuga ati ngo barase ngo iyo mihimbiri. Aya n'amakuru kirava muri M23 kirabasohokamo nuko vyagenze, maze M23 RDF itangura kurasana hagati yabo kubera ko bamwe banse gusubira ku murongo w'urugamba, ngo kubera ayo baboneyeyo ari nk'ayimbwa yaboneye ku mugezi. Isoko ryacu ryatweretse imirambo ibiri ya M23 RDF yaguye aho nyene mwibarabara, abandi nabo barashwiragiye mu mashamba, barabakurikiye bariko barahiga nabo kugira ngo bicwe. Murumva neza yuko M23 ku munsi wejo imaze kuzana Hanforo, abari bari kuri fro baranka gusubira inyuma. M23 baciye batelefona RDF avuga ati ya mihimbi twe tuje gutabara irase ko dusubirana inyuma kuri fro. Babwiye ati iyo mihimbi irasaze, niko guca bonyene hagati yabo bivanye nico baboneye hariya burya umuntu atinyishamba, ngo bivanye ngo nico bahuriyeyo. Abari kuri fro bivanye n'umuriro babonye barase gusubira inyuma, baravuga ati ndidusubira inyuma, niko guca badukana entre yabo bararasana, ndetse abasikare babiri barahasiga ubuzima kubera ko baciye bacanamwe ubwabo. Rero mwumve neza yuko bitoroheye inyeshamba z'u Rwanda ku munsi wejo nta nabukebuke kabisa, ntabwo boroheye ugerageje kuraba, haragize ku rugero rwaho bonyene biyicanira. Murumva kano kantu bonyene bari yicaniye mu buryo noneho mu buryo buboneka. Ndibaza ni nk'ivyo mwagiye murabona canke mwagiye murumva, ariko mu nkundire manze ndabashiriremo mes chers amis, je murabizi ndabazana ibintu by'ubutamu, abakunzi b'amahoro, abakunzi ba Cody the Black, ba Cody Empire, ndabazana ibintu by'ubutamu. Reka rero ndabizanirire amakuru amwe yatorotse ku mirongo y'urugamba, mwumve ngene fro yari imeze ku munsi wejo. Turukubabanye na kabisa, yewe ari ukwiruka uwo bazanye afite amaguru magufi we ntago azageri yaje, bari gusimbuka nk'amafumberi, turukubatarakaho bega nkada nabona umuntu uri kwiruka kurusha isasu. Yewe sinzi ngo nakubwira sawa kabisa, courage, merci. Ana muno ndikumva kuba amasasu namaze kwegera centre, kabisa. Amasasu bari bamanuye ejo gose bayashubije inyuma, imodoka zabo zari ziri muno zigiye ziri kwiruka bagira ngo nta mafire zifite. Abamanza bataye icyizere to ngo groupe izo n'imbunzi turi guhunga iwacu mu Kanyaru byakomeye, Gasake bayifashe na Runigi. Ubwo hano natwe turi mu biruka, niko bimeze bwo turi gusatira Rubaye. Uko bihagaze ndi kubabwira Runigi yamaze gufatwa, bwo natwe buno turi guhunga Runigi yafashwe baraye munsi muri Runigi, ariko kwaga amasaha abamotari bavuye muri Runigi baravuze babasize, bamaze kugera muri Runigi bayirimo, na hano mu kanya baraba bayirimo ewane bari kugwana katararanyije. Niko bimeze mu kanya murabumva muri Rubaye. iyo axe ya Runigi yo wumvishe umukobwa ari kuvuga, iyo tage bagikomeye cyane, mbese axe ikaze niriyo twoze turi kuvuga ya Gasenyi, Kinigi, Kibabi,
buporo ukabona kwinjira mu rubaya. Iyo ni axe ikaze na niye ramforo ziri kugenda bakuva mu gitondo nabonye utareba ni nona gupartage amakuru gagiye gatandukanye ariko bari kubakubita danje uburyo ki nabantu bavuga ngo naba makaske babitaga amakaske ni special forces za RDF zibazuvuye mu Rwanda bo turindiye baduhereza amafoto n'amavideo hariho bavuga ngo hari imirambo 5 za special forces za RDF ziryamye ahantu bitaga mu Gasenyi abandi batatu babafashe mateka bo namakuru turukujya turakurura hirya no hino ariko turindiye amavideo murabibona. Iyo axe ya Runigi rero niyo irafatanya na Ngungu sasa uko Ngungu iramutse ifashwe deja Rubaya yacika intege bari mu Rubaya bacika intege kumusabara barabukumva banyuza za Kinigi Kibabi uporo bakona kugera mu Rubaya abona bazarendo batavanze naho banyuze yo za Ngungu iyo za Runigi ni Fardes bashobora guhurira mu hagati rero basanga Rubaya ibaye tombe. Nyine nanze bongera gutumira amakuru gadafite amavideo nahagandi gose turayafite kabisa. Yes, nkuko muvyumvise ayo namwe mu makuru ariko araja hanze yaranze imirongo y'urugamba ku munsi wejo nkuko amakuru yacu abandanye yivuga nabwiye nuko nta kuru naime ntazobazanira diriko diravuga ngaha ku butaka bwo Burundi plutôt ku butaka bwa Kongo canke mu karere kiretse ikintu kitabayeho nico conyene tutazobazanira. Rero murumva neza yuko ngo bana basore ba Kagame ngo biruka kurutsa isasu kabisa wazarendo yararasa bakiruka isasu bakarisiga. Murumva neza yuko nabone ku munsi wejo batari borohewe haba namba nibari borohewe nabukebuke. Rero amakuru yacu tukomeza kubatoreza reka tubabwire uburyo igihugu cy'u Rwanda kiriko kirarunda abasikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bakingire bino iyi Rubaya kugira ngo bakomeze kwimba ndetse ibikorwa byabo bikomeze kumera neza nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Rero murumva M23 yaciye igwiza abasikare benshi ngaha muri Rubaya centre ndetse tunababwira yuko nabene igihugu batari baki bahungiye mu cyo ko berabera mu imigwano kubera ko imigwano yo ku munsi wejo vyarekana nuko ari imigwano kabisa iteguye kandi idasanzwe uwo yitega yo muhitana. Rero kubijanye n'ivyo ndiko ndababwira bikuje n'ivyo ndiko ndababwira by'ingene imigwano yagenze nkanababwira ukungene inyesha z'u Rwanda zaciye zifata amabatayo zazanye batayo yose nkuko nabibabwiye mu kigano giheze bayikubita ngaha muri Rubaya kugira ngo bikunde wazarendo ntinjire muri Rubaya. Ariko nubwo batagomba kwibaza aha muri Rubaya hagomba kumenekera amaraso menshi. Aha muri Rubaya munibuke neza y'Rubaya kari yagabwe iki gitero ca drone bivugwa neze ko Colonel Wiringo bariho yafiriye ariko ntabwo kwari kuri gitero carahagabwe ariko Colonel Wiringo yafiriye muri Buvira kuri poro ya Karundu. Rero ku ruhande rwa M23 bariko baragwiza ibigwanisho byinshi kandi bikomakomeye ko ngaha kuri kote yabo muri Rubaya muri centre naho bimba mu Birombwe bamaze kuba bahazana ibintu novuga yuko bidasanzwe kugira ngo bashobore guhangana na wazarendo. Rero nababwiye yuko ubu hari guseruka kwishwa abagwanyi ba RDF muri Rubaya bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore gukingira ico kirombwe c'amabuye y'agaciro inyuma yitangazo yuko ingabo za Kongo n'abagwanyi ba wazarendo bageze hafi ya Rubaya ku birometero bike cyane kabisa. Mumve yuko bamaze kuba bahagera. M23 kiraraba kungene yo cungira canke yorindira ngaha kuri ibi Birombwe ariko bisa nuko ibintu bitagikunda kubera ko wazarendo yo yamaze kuba idesi diravuga ati dutegerezwa kwinjira kandi bigerageje kuraba
inguvu ariko rakoresha mu kwinjira biraboneka tanu kwa tano yuko hari ikintu kidasanzwe kigomba kuba nubwo mutagomba kwibaza. Biraboneka kabisa yuko inyeshamba z'u Rwanda zitegerezwa guhangana mu buryo bukomeye na Wazalendo. Wazalendo yavuze ati nta gusubira inyuma, FARDC yavuze nta gusubira inyuma, M23 nevuga ati hako dutakaza igirubaya muratwica twese. Niyo mpamvu renda babwiye neza yuko igirubaya igiye kubisibaniro ndetse igiye kubamwo, igiye kubenekeramwo amaraso menshi kuruta abenshi uko bari bavyibaza. Reka tubitega amaso, tubitege n'igihe kumbure tuza turamenye uko biko biragenda, ariko mwumve yuko irubaya Wazalendo yabamvye na FARDC, M23 yabamvye, eske birahereraye. Twababwiye neza yuko ubu Wazalendo igeze ku birometero bike cyane bigira kuri 5 kugira ngo ishobore kwinjira muri centre ya Rubaya. Twarababwiye yuko amakuru ko tutarayamenya hakiri kare, urashobora gusanga mbere ibintu bidasanzwe kuko ku munsi w'ejo batubwiye yuko bashobora kurara ngaha muri Rubaya. Rero no babwira neza yuko itariki ya 20 Rusama uyu mwaka turimo yabaye isariki mbi ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ahamwe ndo kivu neza na neza muri Masisi. Inyeshamba za M23 RDF ziriko ziregiranirizwa mu gisagara ca Rubaya nko narintanguye ndebabwira. Amakuru ava mu bantu bacu bari mu bwopfa bavuga yuko amajipe y'abagwanyi b'abanyarwanda aparitse ku nzu yakira ingenzi iri mu burengero bwa Rubaya. Mukurikire neza werekeza aho bitwa muri Kibabi hafi y'uruzi rutandukanya Kababi. Ibintu biragoye. Iyo nzu izwi ku izina rya guest bavuga ko yitwa Kabira. Ayo makuru abandanya avuga yuko abatwara abantu ku mamoto cyangwa abataximeni bariko bafatwa ku nguvu kugira ngo batware amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'inyeshamba berekeza aha muri Kalonge. Mu misozi miremire iraba mu gisagara ca Rubaya hari kandi amakenga ko umwe mu bategetsi bakomeye bizo nyeshamba z'abanyarwanda General Bondwe Ngaruye ashobora kuba ari muri Rubaya. Tukiringaye nyene muri Sud Kivu Ikarehe, inyeshamba za M23 RDF zavuye Isange ziriko ziraruhukira muri Nyamugari muri Karehe. Muri ayo muri ivyo bice niho twavuga neza yuko babandi bava ngaha muri za Sange n'ahandi ariho bariko barafatira post canke ariko bariko bararuhukira. Nkuko bisanzwe singomba kubarambira ndababwira amakuru menshi, singomba kubarambira ndababwira amakuru y'urudavagi, singomba kubarambira nkomeza kubaruhisha n'ayandi makuru, ariko mu nkundire turangirize ngaha. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.